Mwiba mwese amahoro n'amahoro turashima Imana murakoze kuduha kaze ngo tuvugane gatoya bwa mbere nagomba ndabashimiye abansengeye mwese uko mungana n'abandi bose bakoze ibitari bikeya twarabashimiye kandi twanezerewe cyane haba Bujumbura haba tuje tuvuye mu mahanga hanze twarashise muhira twabonye abantu benshi bino bagiye hafi inshuro 10 hanyuma rero n'abandi benshi baragiye bava hirya no hino byaboneka yuko mwatwitaye ko mu buryo butari bukeya turabashimira rero uko mwakoze kose mwakoze na mpwemu yera mpwemu ntaruha nama bahezagire abagire neza abuzuza umunezero n'urukundo mwabikoreshwe n'impwemu y'Imana subwanyu gusa kandi yabashoboje mu bikomeye hanyuma rero turashima Imana yadushoboje kongera kugaruka murabona kuza mu ishengero baje baragomba ko duhana yambo tuganira hanyuma kabana bamwe bakumira none rero icyo twagomba ko dushaka kubashimira no gushimira Imana yabigize neza twabonye yuko mu kugaruka ngaha je n'abari Imana warampamagaye mu ntango z'ibihe urahanzana n'ubu mu gusubira mu ishengero twamaze amezi yose taja mu ishengero hanyuma nasenze Imana iranyemerera kuzana ngaha none ndashima Imana iminsi maze ngaha abambonanye namwe ishengero ry'Imana umurushize yo kudushimira Imana no kudusengera kubisigaye byose bihere tumere tubakira inkomezi nkuko Imana bigeze Imana yanyemereye yo kuzana ngaha yarakoze kandi hanyuma rero mwabonye namuhira ko bamperekeje abakazana abakobwa na nyina wabo n'abahungu baje ariko abo nabuze ko bamwe baje nijoro none rero mwarakoze mwese hanyuma kandi Imana yakoze nikikoranira kironse mu ijoro ndi mu mahanga ndavuga nti harakwiye ko tugira agakorane mbona ko jewe gikorane cya mbere mwagize nta kironse ariko niba ntibyoshoboka n'ubu ndagenda ndara kuvuga barabivuga no barakoze tubashimiye ko babitunganije byageze neza nanje banezeje ko nga kubona mwebwe tubona mu maso wo ntakoze mu maboko twavuganye twahaye bwake namwiriwe byafashe igikundo gushima Imana hanyuma rero muri zingwara zanje narageze aho umenga ubuzima buraheze buravuye mu isi hanyuma rero ndasenga Imana singwe mu bana mpamaze akanya rero ndumva ijwi ivuga ngo uri mu maboko yanje nahuja hanyuma numva irindi jwi ngo ikiri mu maboko yanje nta bukikurayo hanyuma urazi ko Satani namutsinze urupfu nawe rusinze hanyuma rero ndashije gusenga numva ijwi ry'Imana rivugana nanje ko itinda konge ngo nakongera ubwa mbere kandi ndiko ndakikiranya njya umuntu yumva umenga biranze ngo ni kuki utize ko wari wizeye ngiyo mvuze je mba mvuze ndi maboko ayizoterura n'ihizojana ngo muko none rero ndagenda nagwaye kenshi ndanse umwanya mwiza wo gusengera mu mutima yego navyabaye ndashima Imana yagize neza muri byose namwe murakoze hayo muze kuturamukiriza abandi bataje mwabare ko twabonanye kandi Imana igize ubunzoshika kuza turabonana hanyuma rero twagira dushimire rero abashizi bacu nimviye ndi twagize igikorane ariko abakuru bishengero ryatuvyaye ntibarimwo namigani mu kagenzo y'imirundi y'ikirundi nuko umuvyeyi ariwe yaha umwaka abana yavyaye siko none ishengero ry'ikirembo cyo muvyeyi cyo twatanguranye ngaha hari umukenke mwinshi cyane gose twatanguranye ngaha n'umwunge yagiye none ishengero ryashike kuturamira mu buryo bwose turabatumako navuga tumakuru ko basigaye ngaha barabikora hasigaye gusa umupasiteri umwe wataje arongoye santere batemba ubengera ngo bahunduswe
ariko barikozana n'uwo mupasiteri mwabonye Zeno Nizigimana nawe kandi yakoze azomuturamukiriza. Mbega muramutumye kwindamukanya n'ubusivye si ubupfuye azoza. Yego Imana igize ubuntu. Bagomba dushimire umwungere wa mbere wa kabiri n'abazananye bose. Mbega murabashimiye n'ikorari yose mwayishimiye. Turashimiye bose abavyeyi b'ishingiro ry'Ikirembe, Imana bahezegire barakama batwibuka. Murabahaye kaze n'undi munsi. Yego tugize agakorane nkaka kimira gutyo tuzokwama tubibuka siko naho ntari hafi mukabibuka. Nta buri nta cimeza nta cibeshaho, nta muntu ubona bari benshi, naho utagiye mu nda ngo atwagwinda, naho namengura igitangazo oya waciye mu buyoya. None Imana yagukuza natwe havuse mu ntango za mbere. Urusengero ntiwariho nguru barambare ngo bakora urusengero ngo urasengera mu noya. Rusanga nahamagawe na Muhemu Yera, nta rusengero wimfata kibanzusha zose hazoba urusengero wa misiyoni ndavyanga. None Imana yarakoze. Hanyuma rero Imana yagize ubuntu mu ntango z'ibihe, none mujabugi cabugira. Yego kabisa hari ibintu mwagiye murumva by'ibihuhahuha, cyo navyumvise ntafise umwanya wo kuvyiyumvira ko cyane. Bavuga ngo vyitwa samuragwa siko samuragwa horagiye ikibanza ubushobozi bunini, uwarazwe yapfuye niko nihagira ijambo. None samuragwa natekereze agende buke buke. Mbona tugikorora none nkora ntimwovyumvise. Arageze samuragwa kuza natekereza gume harya asenga Imana. Iyi mpwemu yanzanye ngaha ayibari ayizomuzana. Yego jewe sinapfuye kwizana ngaha oya nani wowe kwagoma. Umwungere yaraje no wa mbere n'uwa kabiri Mutama Madengo yakomeye. Hanyuma rero ambati ngomba tuguri tongo ubamwo ntoya te. Jewe mu vy'Imana yambariye byose mumagaro wanje navyo amatongo birimwo nini mukaga. Imana ikampamagara njana handi nzokama ndazerana n'umuryango nibagume kwitongo hasuye kuru sintaho nja ndanka nk'ugomba gushuza nk'uburiye bw'amahera menshi kandi y'ubuntu yanga gusubira kuri nyaka ndavyanka baraheba. Hanyuma rero hari hajya haruguru ati tugura ntoya ni bene hona ngo bimukede bace bimuka bamwe baje hariya hirya, ariko twarariguze. Hanyuma ishenge twariguze aho niryo rituma twahajya haruguru. None rero Imana yarakoze. Jewe ntaho nagiye nijanye kenshi Muhemu yani yampamagara akambari. None rero ugomba kuba samuragwa arabanza bazijuru ko rimwemera. Ntaze butware byo muzazanira akaburi mugani mwebwe. None rero Imana baduhezagire namayanja mu muyaga jewe sinzi yavuye navyumvise ugo. Hanyuma rero ngo bavuga ngo ko bazoza abanyakiremba ngo baze gushaho samuragwa. Ukiremba mwamubonye arongoye shengero nishegera cyo nabandi ari samuragwa yabari nibataho ko rero barindira Imana ibahezegire. Ndaga bashize bacu murabatumanye ntasho matumanye ntasho. Yego nakagaruka ka hafi. Imana ibahezegire nge tumuha ijambo abwiye ko azoza kaze nyakubaha mwungere. Turanezerewe cyane kumva aya majambo yose. Aya rero kumva kandi afite umwanya nk'uwo kavuga tuboneyeho na mbere ahubwo Imana ibananye idukomereza. Mu kwezi k'umunani azoba mu batwugururira igikorane mu Kiremba.
hamwe n'abapasitori tuzovyiga tubamenyeshe abungere bino abapasitori korale muzodusengera tuzomubonemwo ntaharaja Imana ishimwe. Ibindi navyo kera umuhisi wabo ariko aravuga wari Madengo yarageze ahantu akaducaca inama y'abapastori ikoranye ngo reka nkinjure gatoya ngo mutore uzonsubirira tukarabana habonekamwe inararibonye urunganwe rwiwe banka imbaga uyaramunsi ngo mwungere turasavye nubu gisohora iryo jambo nubu kirisohora riratubabaza bagusubirira ukiriho ubona atariho hama rero nawe acaratwenga ngo nagira ndabe ko nabaremereye nabaruhije akitwengera none rero ko basengera barimwo vyinshi cane nk'uyu ni vyinshi yakoreye mu karere Kirundo nino hose Imana imuhezagire mbega mwarakoze kumusengera natwe hariya turiko dusenga Imana ngo imukomeze kandi ko yavuze ngo ntahuja kukuri mu aho izobishira mu ngiro nuko rero nkama rero abo twazananye mwarakoze cyane twagomba kubashimira ndabwo twari tuje kugushiraho samuragwa izo nazo twabwiwe twe twatumiwe mu gikorane mbega none cabaye ugira baratubeshe ico nico twahamagariwe kandi twanezerewe kuba turi kumwe n'uno muvyeyi turabakengurukiye rero cyane tuzogaruka ariko tugitevye turabahaye kaze nabo muri ico gikorwa muri ico gikorane ngo tuzobane Imana nidufashe umwama badukomereze amatwara nezerewe muri byose tukizigira yuko tuzobana nyadusengeranira ejo ku mugoroba twaravuganye birebire bijya ejo kandi byose agomba ko tubandanya twegerana hanyuma ndaco tutokora arico dushobora turiko turategura ico gikorane ariko ukugumana tuzogumana Imana ibahezagire tuzovuga inkuru y'ibyo tubonye hano nigitangaza n'umwungere yagiye yatubwira ati mu ntara nyinshi nakoreyemwo intara yabaye ya mbere mu kwakira ubutumwa n'intara ya Ngozi mbega Imana ishimwe saho gusa mugarukira ariko murondere n'abandi hanyuma sinzi ngene tuzobigenza ariko murabona ko kugira kitari gikorane muhamagaye benshi mukamungana uko Imana ihezagire murakoze cyane tuzogaruka nabo nyine bazoza tugumane agafuni kabagara umwe n'akarenge murakoze umwama wahezagire turagushimiye Mana yo mu ijuru iri teka waduteye kuba kuri uno musozi wawe n'ahantu watunze urutoka abakozi bahazana ibikorwa kandi nk'uko wari warasezeraniye ba Petero ngo nzoba ndi kumwe nawe ibikorwa intango ntiyari yorosha ariko wabanye nabo ibyo tubona bari bahagarikiwe nawe kandi cyagukeneye kugira ngo bya bikorwa bibandanye bikorwa izige yuko uzokorana ibirenge ibyo turiko turabona ahandi wagiye ubongera bakizwa ico gikorwa nikibandanye n'ubu abaje bakomezwe ntibabandanye bazangazanga n'inosi kuko kenshi hariho hirya no hino bagenda babibagirwa urabandanye uhagarikira igikorwa uhagarikira ishengero turasabiye kandi uyu muvyeyi urabandanye umudukomereza urabandanye utunezerereza hamwe mwami nibi byo tutagusabye uzobikora na nyabujya uvuga turi ari mu biganza vyawe twizigiye ivyo kandi dujanye iryo mu izina rya Yesu umwami wacu amen.
umukobwa